ngira Pacifique mwoba murishura ngoga mu kurindira yuko abandi ariko Teddy ndabona yashitse Teddy Teddy yashitse. nakabato mufise canke ni intererano nagomba mbaze Pacifique gatoyi mhm umuntu aravye usubiye inyuma ku mateka tuzi ya CNDD-FDD hari abantu bita les 5 bérets rouges harimo General Adolphe hakabamwo General Sirasi hakabamwo Neva hakabamwo Bunyoni justement hakabamwo na ntuze na wa wundi yabaye mukuru wa parlement bakamwirukana yahunganye na Rajab ntuze sinibuka izina yone riragaruka bari batanu jeje nabibwiye n'abadede n'abasirikare b'abadede so habaye elimination en fait babanza bakura igihe cya Rajab ndayo bakura ujya wari president parlement wa undi yari yagumye mu kibira wenyine kuko abandi barahunze abandi bagwanye muri Congo ba Neva ba Adolphe ugomba kuvuga Jeremy Ngendakumana oya Jeremy yari bwa colonel bari batanu gusa hari bataillon batanu mwe yari mu kibira le nouveau revenir icyo nagomba kubaza Pacifique en fait urabona habaye eliminatoire babanje bakura ujya muri parlement igihe bagomba bakurera Rajab araprotesta bamugira aje muri Tanzania baramukura basirasi barabadeklasa na General Neva ari president n'umunsi nawe babanje kumudeklasa ari ministre de l'intérieur bamushira ku ruhande hasigara Adolphe arapfa ari ubwo si Manase ubwo bakuvuga ubwo si Manase nzobarema ni Manase niko ndavuga urazi Manase ko boyo bamwelimiye pratiquement sinzi hageze d'ailleurs nta makuru mashasha mfise narondeye hari Manase hakaba Sirasi hakaba Adolphe hakaba Bunyoni hakaba na Neva c'est les 5 bérets rouges niko babita mu ishamba sinzi gituma bari bérets rouges icyo nagomba kubaza harabaye elimination en fait ubu hari hasigaye Neva wenyine pratiquement ko ba Sirasi ari kuri bande touche Manase baramwirukanye sinzi ko yagarutse d'ailleurs Adolphe yarapfuye Bunyoni yari mu gasho alors c'est quoi la mécanique qui est en train de se passer je ngomba gukomprena kugira ngo umuntu ashobore kugira lecture information yonyene no baha kugira tujyosha inkuru mugabo twechange information muri mu ntambara yo muri Congo ya RDC igihe Kabila père a recruté CNDD FDD bari za Pweto za Pepa hariya hepfo uja muri Katanga abarekrita hamwe na FDLR abo bantu benshi muri bo umuntu yari Burundi wenyene yari Manase so mécanique iri kirabu nigiye akandi kabazo ka kabiri Pacifique no kubaza ni est-ce que influence ya volonté ya Tanzania yukugumana influence ku Burundi ikabibohoje Bunyoni ni byaba ari byo nabyo nzi parce que j'ai pas vérifié ntabwo nkunda kuvuga ibintu ntazi yo bari yihe ukuye ibyo by'igitoro n'ibindi le fait yuko j'ai assisté personnellement le fait yuko Tanzania yakubiswe igoma ikamanika itapogera bakayikura igace mu Rwanda kugira itahi wabo so hari icyo bizi ko hari icyo tubwira kugira ngo abantu bashobore kugira information tomoye murakoze cyane Teddy mazina ngira arisemo nkundiye kugira ngo Pacifique atibagira yo kwishura ngo gana Teddy kuko ibibazo babajije bisa nibisi ego mubanze mwishura Pacifique ngoga yagize ati CNDD-FDD ukuntu tubona yigenza nk'uko umenga n'umwana wa CCM umugambwe utwara muri Tanzania natanze akarorero k'igihe Perezida Evariste Ndayishimiye aje kugendera Tanzania we yagize ati nigihe Magufuli ariko ararahira oya yabyitiranije ahubwo igihe Ndayishimiye ashitse ku butegetsi urugendo rw'iyo rwa mbere yarugize muri Tanzania agenda kwa Perezida Magufuli ikicu kuvuga ko yifata nk'umwana si kubivuga gusa yaranabivuze wenyine yarabivuze mu ijambo ryiwe yavuze ngo yakoresheje igiswahili aravuga ko afata Magufuli nkase avuga ko Tanzania ari umuvyeyi w'u Burundi ibyo abarundi benshi byababaje nta gihugu kibi cyane k'ikindi ubundi abakuru b'ibihugu dufata ko babangana mu myaka ya kera nk'abakuru b'ibihugu twari dufise nta mukuru w'igihugu ari kubahuka kwemera kwitwa umwana wundi mukuru w'igihugu hariho umwe mu bakuru b'ibihugu batwaye Burundi ntihenze Perezida Bagaza yigeze kubipfa na Perezida Mobutu ari uko gusa mwise petit frère oya mwise petit frère ibyo bintu byarahatswe gukwega ibara ubundi we yagiye kwivugira ngo ridawe yagiye kuvuga ngo ridata mu mico y'ikirundi bitwa ko yadusuzuguje mu Burundi ntidufata umwami wacu ko ari umwana w'abandi bami ko ari mutoyi naho yafite imyaka mikeyi tumufata ko abangana n'abandi bami ko igihugu cyacu kiguma gifise iteka ryose ryacu rero ukubivuga natwe biradutangaza bisa nuko Burundi umengo butwarirwa muri Tanzania
urumva ko no mu kuregana baja kuregana muri CCM. Bunyoni nimba hari ico yategura urumva ko yateza kuja kurondera muri CCM abamwemera. Ndi kuri yo yariko aravuga ibintu bikomeye yavugize canke yakoze abanza kuja muri CCM akavuga ingene CCM ibibona. Ndayishimiye ntituzi gituma CCM yoba itamukunda co kimwe nabo bandi, ico ntitukizi neza, inaco gituma ngira nawe nyene arinda kuvuga ibikomeye byose byo kwiyita umwana. Ico nanje ntaco nzi, ibyo ntazi meze nko kwateza ico nazi je ndavuga ko ntakizi, ico nzi ntavuga ko ndakizi. Ngerutse ku rubanza rwa Bunyoni ko ari byo twanashimitse ko cyane, burya mu rubanza rwa Bunyoni ariko araburana havuzweyo ibihugu bibiri, naco umuntu ntiyoruka kukigarukako. Muri urwo rubanza havuzwe ibihugu bibiri, Bunyoni bariko baravuga ivyo yavuganye n'abantu bamwe bamwe, amakuru amwe y'ivyo yavuzwe ko hari ivyo yemeye, umva hari ivyo yahakanya avuga ati ivyo nama message mwikoreye mwebwe nyene mwiperereza, ariko hari ibindi we nyene mu rubanza wasanga yavuze ati ivyo ndazi ko mwabihawe, ntaho yaragirije u Rwanda. Ico gihe mu rubanza yaravuze ko azi ko ayo amakuru u Rwanda rwabafashije kuronka ngo ruciye mu matelefone yiwe. Ngaha igituma kubereka ingarukanye u Rwanda nko kuri ico kibazo, mushaka kuyaza igituma ndaruzanyemo nuko wumvirije uko vyavuzwe muri ico gihe u Rwanda rusaruka ariko rwatabaye president Ndayishimiye, ko hari amakuru ashobora kuba yararonse ku butegetsi bw'iyo bwari bugeze habi kubera ko ari u Rwanda rumufashije kuyaronka. Kumba ari navyo byanatumye igihe Bunyoni cagihe hakuwe imbibe zizugururwa n'ibindi. Ariko ikibabaje ni inyifato ya Ndayishimiye nko ku gihugu cy'u Rwanda muri kino gihe, ingene iyo ntwaro ituka u Rwanda kandi wumva ari intwaro ishobora kuba yarakijijwe n'u Rwanda mu gihe runaka. Mu kiganiro giherutse naho umenga ntenja kure gato y'ivyo turiko, umuvugizi wa leta niwe babajije ikibazo kijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda. Ndumva avuga ngo imbibe zizugururwa ari uko ngo batanze ngo bashatse gutembagaza ubutegetsi. Umuntu ari kucamuza ati mbega cagihe mu yugurura muri 2022 u Rwanda rwari rwatanze abantu, ni kubera ico gihe mwabonye ko bikwiye kugururwa ko Bunyoni bakuwe, ubu bikaba ari kibazo muzana ngo nibabahaye ngo bashatse gutembagaza ubutegetsi. Nama nongeye ko nakandi ntimbega ko abo bantu musaba u Rwanda bari mu isi yose ubu, bari mu Bubiligi, bari mu Bufaransa, bari mu Budagi, bari muri Canada, bari n'ahandi henshi, ariko mukaba ngo u Rwanda nico kibazo kubera ko kitabahaye abo bantu imitahe mwabashize ko mwisi yose atahanu na hamwe yubahwa kuko bafata ko atashingira ifise, kwabo bantu bahawe ubuhungiro bwa politike mu bihugu bitandukanye ko bafata ko bahamwa na leta yanyu. Ni kubera iki uwo bayahungiye mu Rwanda ari we yoba ari kibazo atofatwa nk'impunzi nk'abandi, kandi ahandi hose mwemera ko turi impunzi, mwemera ko ari impunzi bisanzwe? Ni kubera iki ico coba ari kibazo? Ni citwazo, ariko aho narindahaje kubera ko turiko tuvuga bene ibi vy'ibihugu usanga vyinjira muri dossier ya Bunyoni. Ku ca Tanzania naco nyene nakivuze ko igihugu ca Tanzania cavuzwe mu rubanza bamwagiriza ko yagiye kurondera ubufasha bwa Tanzania. Hanyuma ku vyo Teddy Mazina ambagije navyo biri ku rugero runini cyane, nza gusanga vyasaba ko mba nabanje kubikora ko amatohoza kugira ashobore kuvyishura neza. Agira ati hariho ibihangange bitanu biboneka byatanguye mu rugamba rwa CNDD-FDD, biboneka ko buke buke bagenda bakuramwo umwe inyuma y'uwundi, uwundi inyuma y'uwundi. Urumva uravye nka runo rutonde aduhaye ubona ubusigaye ari Evariste Ndayishimiye akomeye muri uyu mwanya, abandi bose bagiye baravamwo. Kumbure ubundi aca avugwa n'inkuru nziza, ubundi aca akomeye muri urwo rutonde naho we atari muri abo batanguye nyene b'abagwanyi. Umuntu yoshobora avuga kandi na Hussein Rajab nyene naho atari umugwanyi. Abo bantu nyene ba mbere bakomeye bubakiye CNDD-FDD, ariko ubona ingene batera bahera hagatera haza abashasha. Hariho twaganiriye vuba cyane muri bo, nabwiye nti buriya hariho ico mutariko murabona mutazi. Uyu munsi muraryoherwa iyi ntwaro iri kwihama twebwe, igice ciwanyu burya kigiye kugururwa kurusha uko muvyibaza. Abakuru b'ibihugu bamwe bamwe bameze nk'uko kwa Ndayishimiye ko bameze, barafise umwanya wa mbere agerageza agerageza kwemegwa, akagerageza ko abo bazwi bakomeye batanguye baba bari kumwe bakamufasha gutwara ubwa mbere bakamwemera. Ndayishimiye yabigize mu myaka nk'ibiri ya mbere. Igenwa rya Bunyoni murazi ingene bamwe no mu CNDD-FDD bari bagiyamirije bavuga bati ibyo bintu ubikoze bigenze gute. Hariho abashikiranganje yagumijeho, hariho abantu mu biro by'umukuru w'igihugu yari yagumijeho bari bazwi ko arabo kwa Nkurunziza, ariko kwari kubasinziriza kugira aterakomera. Inyuma y'imyaka ibiri yaratanguye kugenda kuramwo umwe inyuma y'uwundi muri iyo ntwaro. Hariho abo ku rugero runini n'ubu bakihari, ba Prime Niyongabo, ba Reverien Ndikuriyo n'abandi, ariko burya mu kiringo kigira kabiri niyakironka uyu mwanya murumva ko
ariko arakora ibishoboka byose abifuka umenga muri uno mwanya wa nyuma agira aje mu matora ya 2027 asubiye kubakenera ariko mu kiringo cya kabiri niho benshi bazotangara ingene azokubaka intwaro yiwe ataha igihuriye nabo bantu bazananye niwo mwanya azokora igikorwa nyaco cyo kwikura ko abo bose tumenyereye kubona burya ni mu kiringo cya kabiri bazoza gutahura akarenganyo benshi twakorewe benshi bazogatahura kariko karabaza ko mu myaka indwi izocikurikira niyaronka ikiringo kigiye kuza amakuru mfise ni uko muri ayo masezerano atera kogwa harimo ko batera bamwemerera ko azitoza akaba ari wagira ico kiringo cya kabiri nawe abanje kwemerera mu byo yemeye harimo kijya cuko ndi kuri yo atwara umugambwe umva harajemo ikicikirwa cya Bunyoni kumbure turashobora kubona mu mezi aza n'ibindi bitera umengo bigiye gukomeza abasendefite baje hamwe ivyo byose bazobisambura mu kiringo ciwo cya kabiri niho abasendefite bazotahura ndayishimiye ukuri n'uyu munsi kumbure batari bwabone hanyuma iyi influence ya Tanzania inyungu ifise kuri CNDD-FDD ngira ko nosanga sinovuga ngo namakuru mfise nosanga nanje ngiye gukoresha gusa analyse no kuyumvira kumbure ico umuntu yohava agikora mu nyuma yaragiteguye neza kurusha no munsi no habasanga ndiko niyumvira mvuga nkaba nihenda mu byo ndiko ndavuga. Murakoze cyane Pacifique ngira ari sinzi ko hari abandi dufise ku murongo two kwakira kugira ngo mu minota 8 igiye kuza tuje mu gice cya gatatu. Hariho umunywanyi ari ku murongo Habimana Jean Bosco sinzi ko ariko aratwumva. Habimana Jean Bosco mwamuri ko matwumva? We kunyumva? Turabumva ni kibazo cyangwa n'intererano turabumva neza. Okay murakoze cyane kuniza kano kanya. Nagomba nshimire mwebwe abamenyesha makuru mwagize kano kigo kuko duha kino kiganiro cy'uno munsi ku mugoroba nkashimira n'umutumire Pacifique Nindahazwa n'umuntu yitanze cyane gose mu bihe twapirimo no mu Burundi reka na nyuma yaho muga twagiye kubona mu nyuma arengiyo mu Bunyoni apfunguwe tubona mutahanye muri ambulance ese ni ikihe cyatumye ashaka gutaha muri ambulance kandi tuzi ko ambulance kenshi umuntu agiyemo abagiye kwa muganga ese leta yari ifite impungenge yuko ashobora gupfira mu nzira bakaza kuvuga yuko yatwe kwa muganga ikibazo cyane ese cyacu murakoze cyane ngira hari undi yitwa Isekeza ngira nawe mwakirarisi ego Isekeza sinzi ko muri ko muratwumva mwo kugurura micro yanyu sinzi ko ari ikibazo cyane intererano nimwe muri ko muratwumva mugurure micro Mwiriwe neza. Mwiriwe ariko hari urwamo rwinshi inyuma yanyu ngira ngo mwokugiwaye gatoya. Ego hanyuma ndabashimiye cyane kuba muhaye umwanya kandi nkashimira n'umutumire Pacifique Nindahazwa kandi nkamushimira cyane ku biganiro byiza abari karaduha ariko je mfite ikibazo kuri Pacifique icyo nshaka cyo kunyishura. Ego mubaze murakoze cyane akuvuga ikibazo cyo kumubaza ku biganiro duha kandi biratunezera cyane haba kuri Facebook haba kuri Ndondeza haba ku ma space abari karabanka uko nyene ariko no munsi ngira mwumvise yuko turiko turavuga ku kibazo cire kugwa ivy'agateganyo ja General Arengiyo mu Bunyoni nibaza ko ari cyo mubaza ko neza cyane ndakibaza ariko mfite utubazo tubiri kimwe ndakibaza Pacifique ubwiwe. Okay nakuvuga simpaye n'intumbero ariko byose birakenewe cyambere ikibazo cyambere ndamubaza ku byiza ariko arakora yoba ariko aradufasha gutegura undi muntu azomufasha urugamba ko mbona ugwaruka ariko rakora no munsi tutabona ko mengo tukaba dufise izindi ntwari zo zisubira Pacifique ntazo imyaka iri imbere izaza cyo cyambere cya kabiri Arengiyo mu Bunyoni yapfunzwe yagirizwa novuga ko baba bapfuye umufuko na president Ndayishimiye none no munsi ibyaha by'ukuri tuzi kuri Bunyoni ntigeze byagirizwa kandi ntigeze bibazwa none muri kazoza yitirije muri kazoza kari imbere ibyaha bagenda bafukiranira bya CNDD-FDD bigenda bafukirana bapfa amakosa mu mifuko y'ibyo bapfa mu mifuko by'amafaranga by'amatungo basanga bafite canke ibibanza babari hayitegeza CNDD-FDD mu kazoza kari imbere ko bariko bahana amakosa atahari ubona urukiza wacu naho byo hindagurika kuko turiko turagira twerezo urwacu nka twebwe turi mu buhungiro akazoza kacu kazoba akahe ko bapfa umufuko uvuye bakabafungura bakagira ibyo twebwe inyungu zacu nka turi mu buhungiro ni yahe canke bizohinduka bigenze gute murakoze cyane mugira umugisha murakoze namwe mugira umugisha Isekeza ngira ko
kurikiza n'abandi babiri mbere ko tugaruka ku mutumire hari uwitwa Ruhinga sinzi ko ariko nawe mubona Alice ego hariho Ruhinga rero Demokrate na 11 nibo basigaye ngira ngo bokurikirana Ruhinga niwe yatangwe gusaba ijambo Ruhinga gwamaza sinzi ko muriko muratwumva mu kugura kamiko kanyu mukabaza ikibazo cyane ndiko ndabumva murakoze kandi baramukije mwaramutse bon ndafite akabazo gatoya bon sindi kibazo nyani gusaba ico umutumire yiyumvira kubyo ngira mvuge ku ruhande rumwe biravugwa yuko Bunyoni yoba yarekuwe by'agateganyo gitugu ca Tanzania kaba tuzi ko muri Tanzania twumva ko bivugwa ko Kikwete afise ijambo rikomeye mu butegetsi bwa Tanzania hanyuma rero ku rundi ruhande bisa n'ibyabereye rimwe uwo Kikwete yaciye aba nommé représentant de l'Union africaine muri Corridor Afrique hanyuma ibyo bikaba bibaye ndayishimiye ari atwara Union africaine rero nagize ikibazo nkumva bagize igitugu ku Burundi barekura Bunyoni ubwa wundi mwanya bacaba nkabona ko umengo Burundi bwaragize uruhara mu gushiraho Kikwete muri ayo mabanga mashasha rero gaca nibaza nkavuga nti nashaka kumva ico mutumire avuga kuri ivyo bintu bingera byo babihura murakoze cyane 11 sinzi ko ariko atwumva ngo sinzi ko mu nyumva turabumvira na kwijana sinzi ko arakabazo canka ntererano je nagira mbaze mfatiye ku byo Pacifique yavuze yuko General Yarengiwe Bunyoni ashobora kuba yarekuwe ku gitutu c'igihugu ca Tanzania nagira mbaze nimba atari banga yoshobora kutubarira ati abashize igitutu kuri perezida w'u Burundi ni naka amazina abarundi bakamenya abo bantu bashira igitutu kuri perezida hanyuma bigatuma ubutungane bw'ubucamanza bw'u Burundi bufatinga igica nkiriya murakoze cyane ngira ngo abasigaye twubakirira rimwe Gilbert ndabona Demokrate Ndondeza na Francis Demokrate mwamwe matwumva mwo kugura micro mukashikiriza icyumviro cyanyu murakoze kunkiza kanya sinzi ko muri ko muranyumva turabumvijana kwijana murakoze nagomba ntangura nshimire Pacifique ninahazwe ku bikorwa bidasanzwe novuga ko akora kandi akabikora mu gutabariza abantu ataravye aba baramwimbiye icobo kubera ubu Bunyoni avugwa iyo bari mu bamwimbiye icobo ariko novuga ko ari vyiza ko Bunyoni yashoboye kurekurwa akabona ivyo yari yipfurije abandi akamenya n'ivyo Pacifique ninahazwe yagera amufasha mu kumutabariza no kubandanya muvugira mu bijanye n'amategeko Pacifique Imana iguhezagiye akabazo rifise ni kamwe ku kijanye nuko Bunyoni yarekuwe akaba yasubijwe bikaba bivuga yuko asubira kubasubijwe n'ivyiwe vyose ivuga ko yaranyazwe vyose yabisubijwe hanyuma kandi agashobora no kugira inguvu nk'izo yahorana atarapfungwa ku kiringo ca kabiri Ndayishimiye kuri amatora azoba muri 2027 muraba mufise amakuru yuko Ndayishimiye izomwora kino kiringo ashobora kugitwara canke hazoba irindi nyurane ridasanzwe hagati ya Bunyoni na Ndayishimiye canke nandi kuri yo kusanga ari abantu ari batatu mingo ariko baranyinyurana mbega hoho hari ico abarundi boshobora kuvyungukiramwo hamwe Ndayishimiye adatwaye ikiringo ca gatatu canke hamwe gitwaye ikiringo ca kabiri canke hamwe gitwaye canke igaronka uwundi muntu ko tubona menga SNDD-FDD babubakiye ku bafise systeme imwe bubatse yo gukingira ivyabo atari yo guteza imbere igihugu akabazo kanje nako murakoze cyane Demokrate Ndondeza mwo kugura kamiko kanyu mukabaza ikibazo cyanyu Ego murakoze cyane Alice ndabaramukije Alice na Gilbert ndaramukije na cyane gose Pacifique ninahazwe ndabashimira kuri kino kiganiro kuri icambere novuga no gusabira imbabazi pe twagiye tubona abantu benshi baduga bubahaye imico bwanka ko bavuga hari ukuntu X maze imisi ikora nabi na jewe ikiganiro kiguma ciyugara n'ubu sinarinze ari ivyo nagenda homba kubera ko biguma vyiyugara bigaruka ariko ntaco je ndashima na cane ko n'umutumire Pacifique ninahazwe yashoboye kugaruka akabandanya ariko arishire n'ibibazo je rero nakunze cyane Pacifique ninahazwe avuga ati n'ubundi Bunyoni ivyo bamufungiye si byo twe twabona ko yateza kubagirizwa n'ukungene bamufunguye tubona ko naho nyene ni kimwe ariko ikibabaje nuko kigaragazwa kandi bikaboneka yuko dufise ubutungane budutandukanye dufise ubutungane buturaba imigambwe buturaba amazuru buturaba intara buturaba mu mufuko uko rero umuntu ugasanga ntatunganirizwa co kimwe n'uyundi ico kintu ndakigushimiye cane gose
Pacifique kucerekana kandi nongera ndanashimangira nibutse yuko ubundi imfungwa z'i Burundi bambara impuzu za vere z'urwatsi rutoto duhora tubabona abafungwa benshi batari bake ariko hagira umuntu atubarira ati je narigeze mbona arangiye mu bunyoni yambaye impuzu za vere ashobora kuba yarazambaye ashobora kuba yaritavye azambaye ni gute nta muntu n'umwe gushika ubu yashoboye no kumufotora uzi ko abantu bose bagenda n'amatelefone n'ibitamenya ubundi turabimenye je rero ikibazo mbaza Pacifique ivyo bintu tubitahure gute ni gute arangiye mu bunyoni yofungwa akarinda afungurwa nta muntu n'umwe yashoboye kumufotora yambaye impuzu za vere aba mu gasho aba agiye kuburana aba agiye hehe je uko ndabitahura ntahura yuko ari umuntu atinywa cane gose sinzi ngira ngo Pacifique yoduha umuco kuri ivyo canke yuko ari ivyo vyoba vyaracitse yoba ari jije nyene ntamubonye ikindi rero novuga nkuko mpora nza nkavuga muri bino biganiro nkavuga ni vyiza abarundi ko tuza tubona ivyo Focode idushikiriza ivyo Pacifique adushikiriza nukuri je ndabibashimiye bivuye ku mutima ariko nibiduhe ishaka ryo kubihindura ntitugume tubiraba nk'abaspectateur ngo tuvuge yuyu duduwe uyu yarenganijwe mbega turafise uko dushobora kubihindura niduhaguruke tubihindure hari abahagurutse je ndabashigikiye n'umutima wanje abatabazi nituze tubashigikire bagire ico babihindura canke ubundi azi ngene bishobora guhinduka atari biciye mu batabazi nabo nyene tubarire ariko je nico novuga hanyuma ndabashimiye mwese n'ukuri bivuye ku mutima ku kigoro mugira misi yose Pacifique ukatwegeraniriza no makuru ukadukoranya ukatwigisha ukabitubarira n'ukuri Imana ibiguheza genda kubona nk'intore ndakwita n'intare nawe urakoze cane murakoze cyane Pamela reka tugaruke ku mutumire ngira Gilbert hari benshi uwanyuma asigaye Francis Ngaruko niwe wenyene asigaye mu twadugije ngira ngo ni kumbura ambabarire ngira ndamwibagiwe reka tumuhe ijambo Francis nimba mutwumva mwugurure mikro ndabumva neza murakoze kumva ijambo na jewe nagira ngo bashimire kuri intumbero mwashizeho yo kuha ijambo abarundi cane cane ku ma evenement nk'ayo naho noyita evenement n'ahari non evenement cane cane rero n'igikorwa la société civile en l'occurrence ngaha Focode ikorera igihugu igakorera abarundi rero nagira nterere Focode ndabe yuko kuko ndavye irekurwa rya Arengiyome Bunyoni mwarikoze cane cane mu ntumbero y'amategeko donc une analyse juridique yuko bikwije amategeko biciye mu ntumbero y'ukuri jewe nashaka turabe naho mwabishizemo l'aspect politique ko je n'umunye politique murabizi kurekurwa kwa Arengiyome Bunyoni bije bishimangira kugene ubutegetsi bw'u Burundi bumeze so ubutegetsi constitutionnel n'ubutegetsi organisationnel no kuvuga yuko ari ubutegetsi buhagaze donc buri mu minwe y'igisirikare bukaba mu minwe y'umugambo umwe hanyuma kugira ngo basekurize babungabunga ubutegetsi bwabo hanyuma bukaba buhagaze ku marezo mwabuze Tanzania mwabuze hirya no hino mwabuze n'ibihanganga rero Arengiyome Bunyoni fait partie des ressources stratégiques z'iyo organisation mugabo je aho nashaka rero no kubahera ko iyindi ntumbero nuko no munsi tubona ko muri izo rezo na société civile irimo si péjoratif si ibintu negatif turabona akazi Focode ikora itabara abantu turabona no munsi abantu bitwa uyaraba ibintu vya ekonomi yitwa ngo iki uyu ari Burundi Kame Marinda akabahanga Faustin Ndikumana turabona Rufyiri n'abantu bavuga no munsi rikijana bakavuga bakafatira mu gahanga ubutegetsi kandi ntibabakome none uno munsi ndimubona yuko la société civile fait partie aujourd'hui ya réseau y'ubwo butegetsi hari ico bafasha n'ivyo mugabo jewe nshaka gukangurira yuko turavye ngo twebwe mu migambwe turabe nk'umugambwe w'abadasikane pro ndimwo twe baradukuye mu bantu bashobora guterera amajambo si twe twenyene na Frodebu n'indi migambwe uno munsi le jeu politique iri mu minwe ya CNDD niyo iriko n'abayigirako pression rero twashaka gusaba personnellement que le débat nayo nyene muze murayungika kugira ngo les partenaires politiques tugire ico duterera kuko ico nemerera la société civile kandi ndagishigikiye nuko idakoresha violence uravye n'ingene Pacifique avuga ari nk'umuntu w'umushinga ntahe nta violence verbale afise
n'uyo Faustin nyene nta violence verbale afise avugisha ukuri turese rero n'abandi bavuga bati twebwe twari dukwiye gukoresha violence kandi nta violence ikenewe intumbero ya Rwagasore yarwaniye independence atarinze gufata ibigwanisho natwe tuzokwengenga buke buke ubwo butegetsi bwiyugurura ugira gute mugabo rero nashaka uno munsi pacifique mu milite hose kugira ngo la pouvoir constitutionnel igaruke iyo nayo ica mu bantu batavuga rumwe muri politique nabo ego niyo ntererano nashaka gutanga nkaba ndabashimiye cyane rero tugira amahoro niko twe turamutse murakoze cyane reka twake umunywanyi wa nyuma muri kino kiganiro Alice mwihangane Renaud Butari mukoreshe iminota 2 Ego merci Gilbert ku mwanya mu mpaye merci Focode n'abajournaliste bose n'abariko barumviriza abantu bumviriza nibo batera intege hanyuma igikorwa kibandanye imbere yo kugira ico nshikirije nagomba d'abord komera nk'ugize agareaction kuri aya majambo yaje kuvugwa umuntu yaje kuvuga nibaza yuko swat abigize nkana canke ngira yashatse kutwibutsa mugabo hariho concept twita siyo twita hariho concept abadede bazanye bita nyakuri hariho imigambwe nyakuri hariho iprona nyakuri hariho fodebu nyakuri hariho societe civile nyakuri ikora nkaho isa nkuko umenga ni societe civile ikoresha les mêmes codes zo gukritika polepole ariko ikaba ari nyakuri muri sense yuko bari chini ya ulinzi bakorera dede mu mpisho kugira baronke ikintu coba gisa nkuko byitwa démocrature c'est-à-dire une dictature déguisée en démocratie donc nibaza ko abizingira yarashatse kwibutsa abantu yuko abari mu Burundi kujya bavuga bigasa nk'ivyijana ryoba ari yuko babaye nyakurize iryo jambo ararize bon rero je nari ibibazo bibiri hari ufise amakuru ya Bunyoni none ko ari yaravuze yuko prison atari ahantu ugenda gucyoya ugasohoka nka kujya bugurura ibombo amazi irobina amazi agaseseka hari ufise amakuru ko nzi mufise amakuru menshi yo mwibanga byumwe mudashobora gupartage amasource ubu Bunyoni avyibaza kuyiki we yumva we yasohotse nk'ibombo buguruye canke ibombo ryari ryagoranye hama kubijanye n'ukuntu abona leta yigeze kuba arimwo ari premier ministre wayo iyo ntwaro y'agahotozo muri no misi en tout cas gushika ubu we yafashije gucreya depuis plus de 20 ans bashiraho intwaro y'agahotoro yo gukubita mu Burundi nyene bakamuhasha sawa sawa Bunyoni ubu avyibaza gute yumva umenga ni vyiza kuzobandanya bafunga abantu yarahinduye imvugo canke yagarutse yikubita nyene ku gifuwa avuga ati jewe ndahambaye nakujya tubona Reveriano igihe neva muhusha Reveriano yagarutse vraiment yikubita ku gikiriza avuga ati ubuho ndagarutse hari ufise amakuru ya Bunyoni discours nshasha avuga eski yoba yarihanuye muri prison mu byo yahora avuga n'ubwibone bwinshi yoba yaraciye bugufi cyangwa ubwibone bwarabandagije ico nico kibazo canje murakoze cyane Renaud Butari reka tugaruke kumutumire Pacifique nahazwe ibibazo vyabaye byinshi murakoresha ibisa mu vyishurire hamwe urutonde mushobora gukoresha uko mu rugomba turazi ko mwagiye murandika akanya ni gwanyu Jean Bosco yagize ati ni giki cyatumye Bunyoni ataha muri ambulance ikagize neza kuko iyo detail ahubwo benshi ntibanayifise ntibabizi ko igihe ataha yatashe muri Ruseha baniha ariko cumvikana kuba yaragwaye Bunyoni kugwara ko yaragwaye hanyuma yatashe ava mu bitaro ntabwo yasohotse ibohero ahubwo yasohotse ibitaro mugaba araca ku ibohero batora ibintu vyiwe muri ico gihe birumvikana ko yabari muri ambulance n'amategeko yavuga ngo bamusohoye kugira aje kwivuza navuze ko nyuma y'imisi 2 bivuga ko yoba yaciye atangura kuvuga sinzi ko mu kugwara kwiwe hoba harimo igice cyo kugwara n'igice cy'ubwenge bwiwe navyo nzi kuko urumva amaze amezi atavuga mugabo ariko akaca avuga umuntu yoshobora kugira ati kutavuga kwari kutavuga nyene cyangwa kutavuga yarabikinye kugira yerekane ko ingwara ikomeye cyane ntaco ndabizi ko mugabo mu kuvayo yavuyeyo ameze nkuko yari ameze mu bitaro bamwinjiza muri ambulance iraheza iramutahana byoshoboka ko akubwenge kari karimwo ariko yatashe nko yitwa ko yari muko yarabayeho niko yatashe hanyuma mbere nciye ngira ko akandi kabazo kegereye ngaho kabagijwe na Pamela shimira gose ku majambo meza cyane yatubwiye ngene yamashiriki Focode yama yabigarutse ko gose akabivuga biradutera intege natwe biradutera intege mbe hari ikintu yongeye ko iki ca Twitter yagira tugora nibagiye kugicisha ngo jewe kugira bihere hamwe mvuze nti urabona ko natudasohoka nkasubira nkagaruka vyaheze ari uko ngize mise à jour ya Twitter namwe kumbura bari kwarakwikira amashora koraba ko namwebwe hatoba hari hakenewe iyo mise à jour kugira bibandanye bigende neza hari aho usanga ama application hari ivyo bagiye barahindura bikagenda gutyo rero ngarutse kuco nagira nongere ko yambajije ati ni kubera iki ata muntu yigeze abona Bunyoni yambaye ujya mwambaro
w'abanyororo. Ico ni kibazo nakurikiranye gose, murazi ko naje ncengetera uko nshoboye ntako ntagize ngo iyo foto ndayironke ya Bunyoni nk'umunyororo navyo byarananiye. Icatumye bidashoboka ni giki? Nuko sinzi ko bose bacibuka ingene Bunyoni yaburana. Bunyoni ntiyigeze ajanwa kuburanira muri sentare, yaburanira muri prison. Hanyuma ku misi yiwe y'ukuburana haba haje igipolisi gicunga inzira zose zinjira kuri prison. Umuntu wese yinjira aho hantu babanza kumusaka. Nta muntu numwe yashoboye kwinjira aho Bunyoni aburanira afise telefone. Amatelefone yose bayasiga hanze. Ariko je naribariza nti mbega yari yambaye gute, yarasa gute, mwamubona ari umuntu ameze gute? Barambwira ko Bunyoni yari yambaye impuzu z'abandi banyororo. Yari yambaye impuzu z'urwatsi rubisi co kimwe n'abandi banyororo. Hari ibindi bihugu abategetsi biteka usanga mu kubaburanya bagenda bambaye costume, bambaye nk'abategetsi nyene, nk'abantu bo ku rugero rw'umuntu yabaye mushikanganje wa mbere, ahandi baburana bambaye umwambaro. Ariko iwacu dufise igihugu kimeze uko kimeze, n'umukuru w'igihugu Perezida Ndayizeye yaburana, oya ngira mbeshe burya Ndayizeye nawe nyene umenga ntibigeze bamwambika umwambaro usa n'urwatsi rubisi, ndibutse ko yahora yambaye ishati y'igitenge. Ariko kwa Bunyoni yaburanye yambaye impuzu zisa n'urwatsi rubisi n'abandi banyororo. Iwe nta exception yabaye kuri ico. Hanyuma ngiye kuwakurikiye yitwa Sekeza, yambagije ko muri Focode yanshimiye nawe nyene ku bikorwa bya Focode, kandi ndamushimiye, ambaza yuko nawe ntegura ubuzonsubirira. Buriya amashirahamwe uko akoze yo nyene gutegura ugusubirira biri mu bikorwa, gukorana n'abandi muri kumwe. Gukorana n'abandi muri kumwe nivyo nyene bitegura abazogusubirira, uwo kwihenda no kwibaza ngo ibintu byose ndabikora jenyene, ngo ndabishoboye jenyene. Oya, buriya muri Focode turafise abandi bantu ntahari bo bandanya bino bikorwa ni byinshi Focode ikora, naje mba ntanagiyemwo. Focode irafise ama departement yayo, irafise ibisata byayo, usanga vyakoze ibindi bikorwa ntibiba bisigura ngo je byose burya ngo nigenda byinjiramo kugira mu bironke. Rero nta kuri ico je ntabwo bafise ngo ntahari ntihazoboneka ubundi Focode iha amabanga yoheze ikazeza ishira hamwe akabandanya amabanga nari mfise. Ico ntabwo bana bukeye ndagifise ko abafukode bose hamwe bashika 300. Muri abo 300 ntivyoshoboka yuko habura ubundi azorongora ishira hamwe mu kiringo jewe no ntakiri muri ayo mabanga. Ariko ibyo nkora bikorerwa ku mugaragaro, ku buryo bujya kuvyigisha ababikurikira mwese mu biraba burya hariho nabo maze kubona batari no muri Focode bavyigiye ko bamaze gutangura kugerageza kubikora, bafite intambwe bagezeko. Rero kubikorera ku mugaragaro hazoboneka abandi benshi bashobora kubandanya igikorwa bene iki ndavyizera. Hanyuma ikindi kibazo yabajije yagize ati Bunyoni na Ndayishimiye baboneka ko bapfuye umufuko, ntabwo bapfa inyungu z'igihugu nyene, ntabwo bapfa amagorwa twebwe dufise. Ari naho aca baza ati kazoza none kacu nakahe, yanagashita cyane kuri kazoza k'impunzi. Sije sinohagarara cyane ku mpunzi zonyene, ni kazoza k'abarundi bose. Amagorwa abarundi barimwo n'abarundi bose, isaba ari mu gihugu, si impunzi, saba pfunzwe. Uburundi bumeze nk'igihugu abantu bose ari ibohero gusa, kumwe bavuga ati prison à ciel ouvert, ni ibohero hejuru hadafutse. Mugabo uko abarundi babayeho hafi bose bari mu ibohero uyu munsi. Iyo umuntu arenganywa akaba adashobora kuvuga, iyo umuntu banyuruza umuntu wiwe akaba adashobora kuvuga, igihugu bagutwara uwawe ntuvuge, akagenda akagirira ukarira mu mutima, ukarira ku buryo n'ababanyi batabimenya, n'abagenzi utababwira uti burya banyuruje n'uwanje. Ugasanga ariko yandikira impunzi ziri hanze ati mbega ninakwandikira nta muntu aza kwimenya ko ari jewe nakwandikiye, burya bantwaye umuhungu, burya bantwaye umwana, bantwaye musazanje, bantwaye mwene wacu, mugabo umfashe ntihagire uzopfa amenye ko ari jewe nabikubwiye. Umva ico gihugu kiba kimeze gute? Umva atari prison, ahantu umuntu abura ntashobore gutabaza, bose n'umunyororo. Twavuze aha kwa General Bunyoni, navuze ko ntashobora kuvuga batabaje abatange nyene bo abari batiri naka na naka. Ariko kenshi ubutumwa naronka bwabo buvuga buti turagusavye udufashe, simenyekane ko ari jewe nabitanze, ariko mutabarize n'ukuri ibintu bigeze habi cyane. Ico gihugu mu mpande zose ni igihugu cyuzuyemo ubwoba gusa. None kazoza k'abarundi kazoba kazoza k'abarundi nuko bategerezwa kugeraho banki ivyo bintu, nuko bategerezwa kugeraho bikurako iyo ntwaro ibagira gutyo. Nta yindi maji ikorwa mu bihugu byose. Iyo hari intwaro y'akarenganyo ibarenganya, ibabuza ubwidegemvyo, ibaka kazoza kabo, ibashyira mu bukene butagira izina, nta yindi nyishu. Ibihugu byose byo ku isi inyishu nuko bigeraho abo banyagihugu bavuga bati harageze ko duhindura
hakaza uwundi adutwara ni nta yindi nyinshi novuga izoheza ivyo bintu ikibazo ni ingene abarundi bazomenya kwitunganya ku buryo ivyo bintu bishoboka n'igihe bazovyumvira rimwe ko hageze ko bikorwa ivyo nivyo kumbure bikiri urugendo nayo ubundi umurundi wese umuvugishije ukwiwe n'abasende DFDD bo nyene baravuga ko baruhijwe n'intwaro barimo kandi ari yabo Ruhinga yagize ati yagarutse cyane ku ruhara rwa Perezida Kikwete yahoze atwara Tanzania ko bavuga ko afise ijambo rikomeye muri Tanzania ko ibi vy'irekugwa rya Bunyoni vyaciye bikurikiranwa ahubwo n'igenwa rya Perezida Kikwete kuja guserukira ubumwe bwa Afrika muri Corne de l'Afrique akongera ko ati ntivyo vyakozwe n'Uburundi kubera ko Uburundi aribwo butwara ubumwe bwa Afrika ndavyibaza ico ndacibaza nanje ko Uburundi bufise uruhara rukomeye muri ivyo vyabaye bica bisigura ahubwo ko Ndayishimiye nawe mu kuba yashoboye gushikira kuba umukuru w'ubumwe bwa Afrika